wowe wahisemo evangeliste byagenze gute kubera ko evangeliste atari apotre atari prophète atari pasteur ntufata ingingo ngo gende uyu niho hari kosa ntiwivuga ngo gende apotre niyiguha icyo kandi ntibicisha kuri wewe umupastor wese arongo ishengero yorirongora gute badashobora gukora wone nuko haba hari ngora badakoze ntibarya kuko udakoze ntukorera Imana uguma umaramara kuko ugenda gusega abantu amahera uri umukozi w'Imana ugenda gusega amahera bigenze gute kandi Imana yonyine n'amafeza n'amadiyama utegeza gukora kandi yari dusezeraniye ko izohezagira ibikorwa by'amaboko yacu umwanya bavuga ngo aba Kristu bacha mu mashengero mu gatondo saa sita ku mugoroba bakanarara bagakesha ubwo n'ujuju abo mwita ngo nabarongoza atari bo ega bashara bihamagaye urabitswa arabihamagaye atarabimana kandi arabihamagaye bakiha titre woka ngomvira ngo ni ivy'Imana si ivy'Imana ivy'Imana vya vrai birimwe abantu bafise ubwenge bukwiye ndahura navyo cyane kuri marezo sociaux baragutuka cyane barakubwira ngo jewe by'umugore apfutse ntafite nemera jewe ariko nagomba ndababwire ngo kumana nta sex nta masculine na feminine nta gitsina kumana twese turi umwe wibuke ko Bibiliya ivuga yuko turabageni twese ba Kristo none umugabo yoba umugeni ari umugabo afite amashengero ikintu maze kubona afira ku mitwe yacu ugiye nko mu ishengero hari umurongozi atize ngo atize iby'iterambere kuko hari ugiye umuntu usanga yarize mugabo iby'iterambere atabizi atanezwe gasanga ari mu mpemu cyane akubonye atangura kubwira ibyawe byose ingene wavutse bigiye kuba imbere yawe n'ibyabaye inyuma yawe ahubwo ingo ngaho umare amezi abinda gusengera ingo wicare urare ku karago mwe nabo nta nagake duhana nta nsumba ngende sishano kumarana n'iminota 2 jewe n'abantu baba prophete bameze uko campunga canka kurangira ishuri rya bibiri hari amashuri abiri ngaha meza ugenda uno musi rero bwene iterambere rusangi tuza kuyaga ku ruhara rw'umukenyezi murongozi mu mashengero mu kwiteza imbere canke mu iterambere ry'igihugu kandi kugira ngo aronke ubutunzi n'ubwo butunzi bugirira akamaro n'igihugu batari bake rero babona ko atamukenyezi yoba umurongozi canke ahagarare imbere yigisha ijambo ry'Imana abandi bakabona ko ataterambere rishoboka mu gihe abakenyezi bamara umwanya munini bari mu mashengero turi kumwe rero n'umuvuga butumwa yigisha ijambo ry'Imana bamwita evangeliste aza kutubwira we kunu yidondora n'ukuntu abona iyo zina atubwire ni n'ayandi mazina kumbere benshi tubona bigisha ijambo ry'Imana uko twobafatanya uko twobita niwe rero mutumire wacu n'umurongozi akaba afise ibindi mirimo akora yo kwiteza imbere ariko kandi araza kutubwira byinshi kubijanye n'ukuntu bigisha kugira ngo biteze imbere we nk'umurongozi yigisha gute abo basangiye kwemera ariko kandi n'igihugu biciye kuri bo kironka iterambere gute niziye nyigisho canke n'uwe mwanya baharira ibikorwa byo gusenga byo kwigisha mu makoraniro mu bikorane aho se baba bafise abantu benshi bahurira ariko kandi n'ikihe igihugu giheza cunguke araza kutubwira byinshi turi kumwe n'umufasoni Alice Manisha benshi muramaze kumenyera arafise imbuga zitandukanye akunda gucako benshi makuru benshi baramaze kumutumbera bamubaza ibitari bike bijanye no kwigisha ubutumwa Alice Manisha turagwa ikaze muri studio za Irebe FM. Mwakoze cyane kuntera iteka kwa muri studio ni nko mwavuze nitwa evangeliste Alice Manisha ndumuvuga butumwa hanyuma nkaba hamba bico gikorwa ndakora ico gikorwa citwa kiri mu ibango gitwa GPN Gone and Push to Nations ni ministry ni nkishira hamwe dukoreramo Kristo ducira kajyango nka platform dushobora gukoreramo ibikorwa by'Imana kugira ngo tugire adresse tugire aho tubarizwa tugire aho tuvugira ubutumwa hanyuma hejuru y'ivyo hambavu y'ivyo nkuko yakora vuguti bavuga ko abantu b'Imana bishinga gusenga gusa ntibakora nivyo kunda kusenga udahaze ndakora utwanje ndumudandaza hanyuma
ndakora business hanyuma kandi nkabikorana n'igikorwa c'Imana kugira ngo nshobore kugikora ntagira umugayo hama nkongera nabyigisha n'abandi kuko ijambo ry'Imana ngo udakora ntakarye ukuvuga ngo twarabaye mu twabaye mu bujuju bwinshi mu bintu by'Imana nibaza ko ari umuntu Imana yaba yarangiriye kugira nshobore kubitahura kuko kubitahura ntibihabwa bose ugasha ari ukuntu gusenga biryoshe cyane biraryoshe kumva ijwi ry'Imana biraryoshe no kuganda gukunda na kunezera mwana wanje uri gitangaza uzoshika kure uzogira gute ijambo ry'Imana hari ibintu biryoshe cyane mugabo utaretse nkwe mu yaranga guhishurire ngo umuha kajyo kuganira nawe aguhishurire icyo ubwiza gukora kuko hajya Imana nta muntu ifata ku nguvu kuntu imeze ni mu gentleman wa mbere irakureka ugafata nawe akajya kuyireha umwanya wo kuganira nayo iyo uyiganirije rero ntikubwira kuko je gihe nayo ibikorwa byo guhembwa umushahara naribaje none nzoca mbaho gute irambwira ati nyumviriza nzokubwira nzogenda ntici kwishura romemejuru kandi ntikwishura mu mwaka umwe canke ibiri irakureka ugatekereza hama mu nyuma ikakugura amaso kakubwira kuriki kenshi igushira ku nzira umuntu abigushiramwo utanavyibaza ariko nasanze gukorera Imana udafite icyo ukora ni umucafu ibi kuko uri kwagahisha izina ry'Imana rero umuvuga butumwa Alice Manisha tukumana muri studio za Irebe FM ko dukurana ku 91 n'ibice 4 ariko kandi dukurana kuri YouTube ni Irebe Media kuri Facebook ni Irebe FM 91 n'ibice 4 MHz ariko kandi no kuri X dukurana kuri Irebe FM akaronkarambise FM ariko kandi no kuri Instagram Irebe FM turi kumwe n'umuvuga butumwa tuvuze abavuga butumwa tubona abantu bahagarara imbere tumengo nabarongozi tukabubaha tukavuga duti aba pasteur tukavuga duti aba ntubose tubona ngo ba apotre aba prophète ayo mazina yose wowe wahisemo evangeliste vyagenze gute kubera iki evangeliste atari apotre atari prophète atari pasteur ntuhitamo ni guhitamo ntufata ingingo ngo gende uyu niho hari kosa ntiwivuga ngo gende apotre niyiguha icyo kandi ntibicisha kuri wewe ibicisha ku bandi ubimenya gute kugira ko yagutoye kuba apotre cyangwa evangeliste niza kubwiye jewe nzi ngo ntubyiyite jewe mvuga uwundi aho vyahereye ni umukozi w'Imana kubona mwiyo ngabire warandeze jewe wangaburiye wankujije arambwira ati wewe urumuvuga butumwa turabona ikiri muri jewe aravye cyo bibiri ivuga ko biriya ibivuga mu banyefesi gice cya 14 ngo bamwe yabatoranje kuba intumwa abandi aba pasteur abandi abigisha abandi aba prophète abandi abavuga butumwa ngo ubona amabango 5 akorera mu ishengero bijya mu ishengero yose abwiza ko amabanga 5 yose kandi abo bantu bose tuvuga bakorera mu ishengero bongera bakora kirazira kuja mu ishengero ugiye kurya amafaranga y'abakristo kuko ajya amahera batanga nayo ibikorwa vy'Imana sayi wawe ibikorwa vy'Imana tuzokigaga kubera ibikorwa vy'Imana n'ibikorwa vy'iterambere tuzokigaga ibikorwa vy'Imana nibiye ibikorwa vy'iterambere nibiye ariko uravuza amazina uti urabivanga mu gifaransa no mu kirundi uti bavuga butumwa aba apotre sinze aba pasteur aba apotre bitwa intumwa aba apotre ni intumwa ntibajejwe kuvuga ijambo ry'Imana cyangwa kwigisha Imana abo bose bahurira hamwe ko bibiri kivuga muri uwo murongo nyene ngo kugira ngo bave à la perfection des saints ngo kugira ngo bashobore gukuza ishengero ryezwe gushikaho Kristo tuza kuritora ritunganijwe izo ministere zose ivyo ayo mabango atana korera mu ishengero ayo rero ariko akorera mu ishengero akora hejuru y'uburongozi bw'intumwa n'abarongo na uko bashishikara gukura mu jambo ry'Imana ni kwigendera baduza yo nyene kandi biragaragara iyo yabadugije urabona ko ari abantu bahitse bavuze ijambo riba n'indongozi uti umwe wese afite jeje ariko bose baza bakorera ku kintu kimwe cyo gukuza
ishengero kugira ngo rishike aho Imana Yesu azozira ku isi gutora ishengero ritagira ngo marabaga ninjebejebe twararonse ibyo kujya bikwiriye byose ubakurikira uwemera akaza kumva izo nyigisho yo batandukanya gute yo menya gute ko nka jewe simutandukanya ngo umbwire uyu ni pasteur umuvuga butumwa cyangwa uyu mu apotre ni ntumwa y'Imana ikora iki ijeje iki twebwe nk'abakristo abemera tubagana twomenya gute kugira nituzimagire okay nukuvuga nk'ishengero ubwaryo ufise nk'ishengero rifite izina iryo shengero iryo zina ry'iryo shengero kenshi ryagizwe ryabeshejweho n'intumwa kuko intumwa cijejwe ni kubakama ni kugira no muri Bibiliya barabivuga igihe Yesu yarunga ikintu ngo mugende muhindure amahanga yose bigishwa banje nukuvuga ngo yabahaye uburenganzira kugenda kwisi yose kugenda kwegeranya abantu twe nk'abavuga butumwa ico tujeje ubwa mbere ni twebwe intumwa zijana tukaja mu gahinga kanyaga nande abazi shengero rya Pentecote kuntu ryatanguye bajino bajye baswedwa bagenda musi y'igiti bakavuza akagoma barimba kantike abaje kubegera bumvise ingoma baca baza kumviza ivyo bababwira bagashaka kubwira ubutumwa kenshi bahava après nk'imyaka nk'ibiri canke 3 ishengero ryuzuye bagashashika baryubatse ngaho hantu nyene nukuvuga ngo intumwa irungika aba evangeliste bavuga butumwa nuvuga ko intumwa zirahitamwo abigisha bavuga butumwa intumwa nizo zirema amashengero abo n'abapotre nibo barema amashengero bakabarungika mu gahinga ahantu Kristo atarigera avugwa na rimwe bakabarungika ati genda rero mutangure kugira bajya abantu ivya Yesu abo barungitswe nibo bavuga butumwa evangelists abavuga butumwa baje kuvuga ubutumwa bakabwira abantu amasinzi bakorana n'abungere aribo ba pasteur abo bungere rero bajejwe gukuza abo bantu babwiwe twafite mu kuvuga ubutumwa kwacu duhamagara amasinzi uzotegeze kenshi bavuga ubutumwa baba bari kubona amasinzi menshi abo bantu bakakizwa bakakirumwa Yesu bakihana bagahera ibyaha baca basigarana n'aba pasteur babigisha abungere kubaha Imana niko bicara kuri Bibiliya aba pasteur kenshi babungere n'abantu babwiza ko bazi barize ibya Bibiliya bigishwe surtout namwe mu yera bakiga Bibiliya gushika hamwe bamenya kwisuka mu bantu nico gituma uzosanga kenshi nk'ubuje banyita pasteur kwera iki bakunda kumbona kuri platform ya pasteur ariko utariwe sindiwe parce que mba niko mvuga ubutumwa bw'umuvuga butumwa umu evangelist uzumviriza n'ubutumwa mvuga jewe kenshi sinkuzi shengero ndabahamagarira kwihana nihane nkakiri umwami Yesu kuko agiye kuza vuba hanyuma bihanye tushibashikiriza abakozi b'Imana barongozi b'amashengero abungere bagaca bakuza bakabigisha ijambo ry'Imana gushika babatize hama baca bahinduka abigishwa ba Kristo base na Kristo uko bashishikara gukura bagenda nabo bacika nabo aba evangeliste kujya mahamagara yabo bagacika aba evangeliste bagashika aba apotre bagashika aba prophète uko ushishikara kuvuga ubutumwa nk'ubujewe aho bamboneye ko ndi mu evangeliste nuko umuvuga butumwa nuko babona ko mfise inyota nyinshi kuzana kuri Kristo inyota nyinshi kandi nta numwe yabintumye nagenda mwibarabara hagati ya saa 6 na saa 8 ngenda mbwira ubutumwa bwiza abantu bose duhuye gushikanda vy'influence abandi bantu muri eglise ndabibashiramwo gushikaho basigara nabo bameze nkanje tukajana twese atawa bintumye umukozi w'Imana ageze kubibona aravuga ati uyu numuvuga butumwa kwera umugabo kushishikara kuvuga ubutumwa niko winjira mu muhamagaro umuhamagaro wa mbere abantu bose biza gukora nivuga butumwa ukivuga ubutumwa ndakwe nk'akarorero n'umunsi ndashaka kuzangira Patrick Yesu aragukunda amen arakeneye kumwakira akeneye kumuha umutima wawe kandi niba bikora uzogirirwa neza n'Imana ikimenya menye vuga ico no gusengera unyenda gusengera canke naho agaca nkakubwiye nta kubwira ubuzima bwawe twishanye ngane kugira page uyu numu evangelist urafise ikibazo urafise ibi nibi Imana igiye kugira ibi nibi muri uwo mu evangelist havutsemwo umuprofete ariko avuga ivyi wawe mugabo fera yuko yagiye en contact umuvugishwa yagiye en contact n'umuntu wavyumvise ari en contact n'umuntu parce que yasohotse kuko niba ko Yesu yasize mwibwiye intumwa ni mugende Matayo gice ca 28 umurongo wa 10-20 muhindura abantu bose naremye abigishwa banje mwabatize mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Mwera numva ngo iyo ugiye gutangura gukorera Imana ico yagutumye imihamagaro yawe itangura kwambara umubiri
wavyumvise mugabo utagiye uzoguma huri ariko igikorwa c'abatumwa baza arabo ba apotre bakarunka bigishwa bakazana bavuga butumwa hakavamo umwebwe abungere bakaza n'abavugishwa bose iki gikorwa kijanira hehe n'iterambere ry'abantu kunga ndabona ngo yabwiye abantu ngo mugende abantu bose mubahindure abigisha abantu kuva ko twese tubabigishwa dukora ibikorwa by'iterambere niwe muhamagaro Imana yaduhamagariye umupastor wese arongoye ishengero yorirongora gute badashobora gukora wone nuko haba hari ingorane badakoze ntibarya badakoze ntibazanira cyo ko ishengero rikuzwa n'amagigasho batanze n'amafaranga batanze na Yesu baratanga kubara basaba amakori baratanga amahera muri Luka igice c'8 hari abagore bajejwe finance za Yesu abagore babategetsi mukaye ntanda wa Herodi yari mu bagore bafasha Yesu n'abagore se bakora ibitangaza barabakozi barakora wibuke ko Maria na Marita bagaburiye Yesu muhira bamugabura batakora sazi ko bakora nukuvuga Bibiliya ntishira akisa cyane kubikorwa mugabo indani muri byo urabona gukora kuko udakoze ntukorera Imana uguma umaramara kuko ugenda gusega abantu amahera uri umukozi w'Imana ugenda gusega amahera bigenze gute kandi Imana yonyine n'amafeza n'amadiyama utegeza gukora kandi yari dusezeraniye ko izohezagira ibikorwa by'amaboko yacu kandi ngo udakora ntakarye ngo ntidufite uburenganzira bwo gufungura igihe tudakoze Bibiliya rero iri clair ni kuvuga ngo umuntu wese kanyumviriza azokwitwaza Bibiliya ngo bivuga ngo ntidukora ahubwo tugiza kwa karorero kuko ukushishika kugira usho gukonkera isi usho gukwegera isi kuri Yesu utegerezwa kuba uri umukozi kandi atunganiwe sinzi ko abona muri Eglise Pentecote ngena abamiliyardere benshi barakora kandi bafite amafaranga menshi kwereka n'abakozi iyo mpemu y'ukudakora iwabo ntikora n'abakozi kandi bakoze bateza imbere hagati yabo ariko uyu mwanya bavuga ngo aba Kristu baja mu mashengero mu gatondo saa 6 ku mugoroba bakanarara bagakesha ibi biraba ariko turabibona biraba mugabo hari abantu bataye ni wabo n'abana umuryango wose bawoto cyangwa sanga hari abamama n'abapapa bigiriye bataye abana ibyo harimo kutamenya nawe urabizi kamana bose ntibameze uko sino mu leta yarayugaye yose ariko naco niyuga turayabona ntiyugara mugani wasizotse yugara kuko ubuza abantu gukora ukabwira ngo mu ishengero hari amasaha yo gusenga n'amasaha yo na Yesu umwanya wose n'ugiye we karasenga yarafise umwanya wo gusenga yaraja no yaragira na dine hagati y'abe n'intumwa bararuhuka amen bari bafise umwanya wo kuganira hagati yabo ntibagwa ko aravuga ubutumwanya wose nuvuga ngo hariho ubujuju shetani yinjije mu bantu bwo gutuma ikintu c'Imana kigira isura mbi ariko saba barongozi tubona baduhagarara imbere bo batuma abantu babijuju kuruta inyigisho zabo canke abo mwita ngo nabarongoza atari bwe gabasha arabihamagaye urabitwa arabihamagaye atarabimana kandi arabihamagaye bakiha titre woka ngomvira ngo ni ivy'Imana si ivy'Imana ivy'Imana vya vrai birimwe abantu bafise ubwenge bukwiye babwira abantu mukore mwiteze imbere muteze imbere n'igihugu canyu hanyuma ibigira 10 n'amashikana bigwire mu ishengero dukorera Imana umurimo munini urahagara imbere mwebwe nka umuvuga butumwa nka evangeliste ariko nta roshengero umufisi nta shengero mubarizwamo agenda senga ndafise gize mbarizwamo yego je senga muri gize rutare ariko nti muri mu barongozi bayo bagarara imbere ugenda nk'Ukristo asanzwe bampaye ijambo rimwe na rimwe ndavuga mugabo sindi umurongozi mu barongozi nta shengero ufise wewe ugaragara ministry nakubwiye yitwa GPN Go and Preach to All Nations niyo nkoreramwo umurimo w'Imana yampaye iyo ministry dutandukanize iyo ministry ikora gute bitandukanye n'urushengero iyo ministry ndayikoramwo ibintu vyose nifuza gukorera Imana tuvuge nk'uri kurama wampamagaye paske unzi wamenye kuri platform ya ministry nkoreramwo ministry nkoreramwo ndayikoramwo ibikorwa vy'Imana vyivuga butumwa twe tuvuga ubutumwa mu gihugu cyose nuvuga ngo tugenda mu
tuja contact n'abapasteur abakozi b'Imana abungere tukaja muri eglise badutumiyemo canke twisabiye turifuza kubayigisha muri aka karere ingene mwovuga ubutumwa kugira muzana abantu benshi mu mashengero yanyu mube benshi hanyuma mukiza imitima y'abantu benshi kuko nibuza kubizi ko igisi turi ngenzi urabizi nta muntu ayimara ko imyaka irenga ijana ngaha nta numwe rero tubigisha kumenya kubwira abantu kuzana abantu benshi kugira ngo bamenye ko kwimatika kuri iyi si naho turavuga ngo kurondera ubutunzi sico gwiza kwa priority y'ubuzima bwacu tuza kumenya destiny y'umuntu ni final mwijuru canke mu muriro ico kiri très important kirakomeye ku muntu wese reka aranyumviriza ngaha nukuvuga ko mwebwe ahako mukora urushengero rwanyu ahubwo nova ko mukorera mu mashengero urushengero rundi mfako muri umukozi w'ayandi mashengero zuba ko mwebwe mutuma ayo mashengero aronka abantu wa mu pasteur akaronka abantu biciye kuba evangelist imikoranire yanyu bigenda gute barabahemba mubikora ku buntu abo ba pasteur ni kontranya bakimufitaniye kugira ngo tugira n'abapasiteri tubaje ndi muri mu kintu cunguka uri kuvuga muri iterambere economy ubutunzi wewe nta rushengero ufise iyo ministry nico gituma ngoza gukora ibindi binzanira buryo bitari ivyo byo mwishengero kuko pasteur ugiye kumukwegera abantu kugakiza par exemple nkamuzana nk'abantu nka 50 mwishengero siwe nkoreye je nkoreye Imana yanje ariko abantu basigara muri iyo eglise bagomba sonda samutima cyangwa ndendi office akazi ndamusigiye akazi kukubakuza kugira bagere kugera ku rugezo basa na Kristo wavyumvise jewe ku giti canje ntaco ndamwungukiye ku giti ciwe ahubwo ndamuhaye akazi sivyo ndamuhaye akazi kugira ngo abarere afite ndamuhaye akazi k'ubuyaya akore gushika abo bantu abaseshe na Kristo muvyumva jewe ngaca nigira murindi shengero gukora la même chose mugabo mpembwa n'Imana irampemba kubera yuko izo mpemba mu ijuru izo nyamikigi kuje mujye muravuga muri Daniel igice ca 12 umurongo wa 3 ngo abazanye benshi kukugororoka ngo bagize ubwenge bakazana benshi kugororoka ngo bazokwakaka nk'inyenyeri jewe ibi biri ngaha kwisi nivyo ndabikeneye mugabo ndafise iyo nzoja pour l'éternité aho nzo kwambikwa icubahiro cibihe bitazoshira rero niho nshingiye cyane kandi niho mpagaze niho handaje ishinga n'ubutunzi Imana yo mpanga hamwisi ndabukoresha cyane kuvyerekeye ico gikorwa kugira ngo nshobora gushika kure nshobora kubwira benshi cyane cyane igihugu canje kuko yavuze ngo muheri Yerusalemu hanje n'u Burundi ndi intéressé cyane nshaka cyane ko abarundi bose cyo tuboneza nk'iradio nkazacisha mu kiganiro kivuga ivya Yesu wo buteje imbere ubwami bw'Imana njejwe ubudandaji no kumenyekanisha uranta abantu ntunganirize mu kiganiro kize kiracamwo uraza tuvugane je ubundi vyunguka voilà ukeneye amahera ndavyumva niterambere rusangi turi kumwe n'umuvuga butumwa evangeliste Alice Manisha murumva ko avuga ibyazi abifise mu burambe umufasoni arahagara imbere y'abantu akasigura ijambo ry'Imana kumureba abataramumenya muri hano muri radio Irebe FM kuri 91 n'ibice 4 murashobora kutwandikira ubutumwa kuri 69 ubusa 75 ubusa 75 69 ubusa 75 ubusa 75 cyangwa za telefona kugira ngo muganire mufite ikibazo mwumvise aduhaye abantu batanu bakora mu cyo kumenyekanisha cyane cyo kuvuga ubutumwa cyo kwigisha abantu ijambo ry'Imana ariko bose bahurira ku ijambo ry'Imana kandi batandukanye ni wasamara uzogenda kutari we usangi ariko araguhezagira ariko ariko gukora ko imihezagiro yawe ni Alice Manisha mvuga turaganira hano muri biganiro iterambere rusange turaganira ku bijyanye n'uruhara rw'umukenyezi murongozi mu mashengero mu kwiteza imbere no guteza imbere ubutunzi bw'igihugu ibyo byose murabikora muri ministry turabyumva ariko kandi turumva ko hari n'abandi bari mu mashengero bubatse amashengero abantu babasanga aho bari ariko mwebwe musanga abantu aho bari igitandukanizo mubasanga aho bari ariko abandi bantu basanga pasteur mu rushengero gubatswe adresse turayizi adresse tuba tuzifise amashengero tuba tuyaza ariko mwebwe nta adresse kumbure turayifise mugabo siyo twakira mwakira abantu aha rero n'ubu turabyumva gutyo umuntu acyumva ko umengo aba pasteur abantu uvuga abungere bo bararuka ku mico kiga 10
bakubaka ayo mashengero bakarondera ibikorwa by'iterambere kumure biciye muri iyo mafaranga baronse mu mashengero kubera bakore imirimo y'Imana. Ariko mwebwe mwereko arabumviriza ubumengo nta mafaranga muronka kugira ngo mukore iyo mirimo nyene y'Imana, ko urakenera kwiyunguruza ushikira abo bantu, urakenera kurara ahantu mu ntara, urakenera gufungura, urakenera no gusubira kuri we ya murimo izoguha kumuri ibindi n'izindi ntege zo kuja mu bindi. Ibi byose ubikora mu ziye mbaraga ubikora mu buhe buryo bw'amafaranga uyakurahe? Nico gituma nakubwiye ko nkora business ndumudandaje. Nukuvuga ngo iza kumanaginga umwanya wanje, hariho umwanya mpimana n'umwanya wa business. Kugira ngo nkurikirane ivy'Imana yampaye nkora, nshobore kuronka uburyo bwo kwiyunguruza, nshobore kuronka uburyo bwo gufungurira abana, kujana abana ku ishuri, gutunga umuryango, gufasha umushinga nawe wanje ko sintucana nabimuremereza ngo bari babikora wenyene yava yanka niyo Mana yanje, ariko bimutera kwikunda ko abana ati turiko turakorera Imana twese, ko icakora no nazi ko ariko arakorera Imana yiwe ku ruhande rwiwe. Rero turakora urudandazwa turadandaza kugira ngo biroroha gukora igikorwa ko avuga ati umurimo w'Imana urarusha, gukorera Imana birarusha. Biroroha gufata umwanya w'urudandaza n'urudandaza n'umurimo ukomeye cyane, kuko umaze nk'imisi 2 cyangwa ugasanga amasaha 40 business yawe yugaye, ibyo bakiriya baragenda ntibagenda kuko nkora Imana wisenze nta kintu kimwe kikuremera. Erega Imana Patrick ni n'umuremyi w'isi n'ijuru, niwe nyene byose. None nokorana n'Imana yanje ikandeka nkakora ndemerewe, muri yo iraguha ubwenge n'ubwitonzi bwo kubikora utarushe, udahangayitse, kandi unezereza uyinezereza wongereza unezereza nawe ukanezerwa ukanaruhuka n'umuryango ukaruhuka. Abo bose ndabasatisfiza kandi baranezerewe. Ari Imana yanje iranezerewe, ari umuryango wanje uranezerewe, ari akazi kanje karanezerewe, kubera mfise umuremyi wa byose muri jewe. Akazi kawe niko gashigikira no bagafinansa ibikorwa byanyu byo muri ministry murimo. Ikindi kibazo nakunda kwiyumvira cyane gikunda kuza kenshi ni iki gikorwa bavuga bati umukenyezi anashobora kuhagarara imbere ngo arongore abantu, ngo arongore abashinga naye, ngo cyane cyane mu bintu by'Imana. Ahantu rero bikaze ni muri Ecclesia Katolika, ariko turabona ubu biriko birafata iyindi zira, abakizwa bariko nabikora, ariko ugasanga mu vyumviro mu ngendo z'abarundi cyangwa z'abantu bamwe bacafise ku kantu kuko goti nta mukenyezi jonja kumviriza, nta mukenyezi yongigishije mu Imana, nta mukenyezi yo bumurongozi. Mwebwe bigenda gute? Ni kuva mu gitango ni murahura n'ibibazo barabakira? Ndahura navyo cyane kuri marezo sosio baragutuka. Baragutuka cyane, barakubwira ngo jewe by'umugore apfuze ntafite nemera jewe, ariko nagomba ndababwire ngo kumana nta sex, nta masculine na feminine, nta gitsina kumana twese turi umwe. Wibuke ko Bibiliya ivuga yuko turabageni twese ba Kristo. None umugabo yo umugeni ari umugabo, uvuga ko kuvy'Imana ni kinyegezwa nta vy'ibitsina. Rero nimba Imana yashizeho umugabo nk'umutwe w'urugo, umugore kamugira ati wowe rero ucu umufasha w'uwo mugabo, nukuvuga ngo yagombye kuzana equilibre mu muryango kugira ngo ibintu bibe normal. Mesi no hageze kuyivugira itoranya uwigomba. Muri Israel kenshi haraba intambara n'ivyago bikaba bako, ikibazo kenshi sama gikemurwa n'umugore. Muravyibuka muri Debora yari umugore bamwita ngo umucamanza kazi. Guti Imana yo gufata umugore yitwa Debora kamugira umucamanza, kwe kitagiza abagabo. Icago kiba muri Israel niwe yatoye inyisho. Acabwira n'umugeneral yatwara intuze igisirikati ibintu bigende gukesha vuga ati simva ngaha tutajanye. Camubwira ni mu bacamanza 4 muze kuhasoma, handi kuze kuhasoma. Ni inkuru ya Debora. Ashamubwira ati yamara je nabigira nkaguherekeza, icubahiro kizoja ku mugore uzovyema. Ati aho ngeze uzovyemera. None igihugu nticatabawe biciye ku mugore. Umugore yitwa Esther. Umugore yitwa Esther yatabaye ihanga rya Israel ryarigiye kurimbuka, vyari biheze. Acahagarara imbere y'umwami, ko ari umwami kazi, arabwira waramutumye ko ari we Morodekayi yaramutunze, mbwa ati utabikoze Imana izotuma abandi.
aca haguruka hagara imbere y'umwami ati yamara rero burya tugire twicwa tumbwiye wewe none muri ubwo bwoko ati cyane gose Imana ikizihanga kubera umugore hama umugore yitwa Maria niwe yavyaye umucunguzi Yesu yaciye mu mugore kugira abeho ndikuvuga ngo umugore ugiye kumusuzugura mu bundi buryo uri kusuzugura Imana yamuremye kuko Imana ikoresheje umugabo n'umugore yo mukoresha kandi ugiye gukonsidera ivy'ibitsina uri kurasuzugura Imana kuko Imana niyo yabiremye rero intumye ishobora gutuma wewe page kwereka atari uri yarisi kwereka ivyo niko nakora atari kubikora wewe nuko mu muhamagariye kandi ukora neza cyane nanje reka nkora ivyo nahamagariye kandi bikore neza cyane kuko imwese yamuhaye mission yiwe kwisi niwe ikora neza izoguhemba ni washika imbere yayo ariko kandi mu bikorwa by'abakenyezi baguma bari mu mashengero bari imbere y'abantu kiretse ivyo vyiwawe bwite uvyo kwiteza imbere wewe n'umuryango wawe bigafinansa cyane bigashigikira kuba byo kuja kuvuga ubutumwa muri rusangi hariho ibikorwa bigaragara uvuga uti amashengero cyangwa bavuga butumwa barakoze ikintu cy'iterambere nko kubaka kumbure amashure turabona muri kino gihe bubaka gusa amashengero ugasanga n'amashengero bubatse ugasanga naya matete y'amabati ugasanga asakaye gusa ureganye kwibarabara ukumva induru abantu makati bagwa bidoga baratumira amatwi ibikorwa by'iterambere bigaragarira hehe muri ibikorwa by'abavuga butumwa cyane n'amashengero nuko afite uri kuvuga ibiboneka cyane ariko hari bitaboneka mutabona kandi bikoreka byiza cyane hari amashengero menshi nzi yubaka amashuri meza yubaka ibintu vyiza hari amashengero ya katolika twabonye kuva mu bakoroni abapatiri bera abazungu bera za Mugera Muyaga Mushasha ibyo barabikoze kubera bo bahishura Imana kera mugabo n'ubu hari amashengero meza aya yubu mashasha bavuga ngo les exides de la nouvelle génération yego egize Pentecote turazi kwisa amashuri ahantu hose egize diroshe barafise amashuri ahantu hose bageze barubaka amahopito barafise ari amaegize karabikora mugabo shetani abereka bibi kugira ngo asuzuguza Imana kuko objectif ya shetani ku isi yose imisi yose kuva Yesu akihari nugusuzuguza izina ry'Imana kubera ugomba ko abantu bapfa bakaja mu muriro bapfa batamenya Imana rero mwe mubona cyane bibi mugabe byiza ntavyo mubona ntari byo mwapresia mubona bibi mugari ivyiza byinshi byakoretse abo bari ko babikora bishinga gusenga ryo gukora bari mu kutamenya kuje munyemera bivuga ngo abantu banje bishwe no kutamenya rero kutamenya vyamye bihari hariho kumenya Imana no kutamenya kushishoza iyo Mana kuko ije munyemera ngo nkunda bankunda n'abandi no ndemuka bazombora ngo ntushaka kumenya Imana utayegereye ntushaka guhishurirwa Imana utayirondeye bisigura rero ko bari mu kutamenya kandi twabibahora gusa icyo dukora turabigisha aho tugeza tutiyamara ni murondera Imana muyimenye mwongere mukore kuko Imana ivuga ngo udakora ntakaki mukoresha amaboko yanyu n'ubwenge bwanyu kumure hambavu yo kuba gusa umurongozi wa ministry yanyu murashobora kwa muse nindi migwi mwaragiye hamwe hari ibikorwa byo kwiyungunganya byo gutera imbere cyangwa gutezanya imbere hagati yanyu bikorwa apana ku giti cy'umuntu umwe ariko ugati twese hamwe tushire ubuje hamwe uno munsi dukora iki cyangwa dukorere umuntu iki yiteze imbere bigaruke kandi bigaruke muri ministry pour le moment ibyo ntafite turabajamwo mugabo ni vyiza ni ikintu ciza cyane gose cyo gukora cyoteza imbere n'igihugu cyane abantu tuwe nk'abantu mu ishengero aba mama cyangwa abapapa bakaja hamwe bakorganiza kugira ngo bashe guteza imbere ikiba umuntu cyangwa umuguru kanaka navyo turashika ko kuko umurima ni munini ukurima ni munini cyane le champ est très grand hari ibintu byinshi byo gukora ku buryo vyinjiyemo byose bosanga wapayutse ugenda rero étape par étape kimwe ku kindi kugira ngo ushobore gukora neza ibintu ico gihe uri kuravuga kizoshika ubwo kizoza twisanga tuko turabikora navyo kandi bije no kuri twobikora nta ngorane nimwe kizodushobotse muri ko buraraba ahantu muca mugenda kwigisha ijambo ry'Imana nk'ubwo mukumbure mwebwe gukora mudafise urushengero murafise umwanya wo kugenda henshi mubona mu Burundi igihugu cyose vuba tuzoba dusema intara zitanu ariko tutafise 18 aho mumaze kuja nihe mubona abakiri nyuma cyane mu bintu byo kwitabira kumbure amashengero kandi ni hehe mubona ko amashengero yasubije inyuma iterambere kumira hari amashengero ashobora kubati aya mashengero yaradutumye dutera imbere aya mashengero yaratumye abantu basubira inyuma muri ko muraraba mwebwe nk'umwezo wanyu aho mwaze gushika ni hehe mubona ati abakristo barasubira inyuma byiko by'iterambere bishinze gusenga
ni mu ntara ya Bujumbura meri ni mu ntara ya Bujumbura rurare ni hehe muvuga muti cyangwa ngayi Bujumbura agace akato arabonye ko abantu basenga cyane bakibagira ibikorwa by'iterambere ni afite amashengero ikintu maze kubona afira ku mitwe yazo ugiye nko mu ishengero hari umurongozi atize nuvuga ngo atize iby'iterambere kuko hari ugiye umuntu usanga yarize mugabo iby'iterambere atabizi atanezwe gasanga ari mu mpemu cane akubonye atangura kubwira ibyawe byose ingene wavutse bigiye kuba imbere yawe n'ibyabaye inyuma yawe ahubwo ingo ngaho umare amezi abinda gusengera ingo wicare urare ku karago mwe nabo nta nagake duhana nta nsumba ngende sishano kumarana n'iminota 2 jewe n'abantu baba profete bameze uko ca mpunga canka kurangira ishuri rya bibiri hari amashuri abiri ngaha meza ugenda kwigamo rero sinovuga ngo hari intari duze cyane gose mu bintu by'iterambere ishengero ryadugije ishengero iterambere kurushirindi oya hose kwera jenge ndara cyane gose muri interieur ruguru abantu bafise imitima yoroshe cyane aho wobajana hose bohaca ubigisha igiterambere bararyumva cyane imitima biramenaguritse ahubwo mu gisagara niho hari abantu bari compliqué baragoye kubera yuko biyitabaze byinshi kandi abari Bujumbura par exemple bisagara binini bakora ico bita ubufumu kurusha bagenda kurondera abakozi b'Imana nibo benshi bumva batandagikora na kimwe bagiye kubaza kamenyi bagenda sufe kwarumenyi mu miti mu bintazi kwa ko bamenyere abarundi bararaguje kera agenda rero muri iyo ntumbero yo kumenya kazuza kiwe mbega hari biri imbere umbonera hari kintu imbere Imana iri kiravuga kizomba ko canke agenda muri iyo ntumbero ugaca usanga bamubwiye bati heba kazi genda wicara hajya usenge Imana igihe kugura imodokari akavyemera facilement kurusha waruguru umubwiye uti twiteze imbere canke dusenge bari plus flexible nuvuga ngo mu Burundi igihande kinini c'abantu boroshe no kubwira ubutumwa n'abantu baruguru niho ndiko narakorera cyane kuko numva nezego iyo ndiyo kuko bariko mbwira abantu boroshe kubwira wabwiye uti kirazira kuja gusenga utazi ingene uzogabura abana si gutunganije ugaburira cyangwa uzindukije ururime nambo vyuka saa 10:30 kurima urimo hezi kivi cawe ucuteka ivyo kurya vy'abana hamwe ugenda gusenga isaha imwe amasaha 2 ugaruke gukora aravyumva afisema ari kubujumbura umunyamuje akubwira ati oya akazi karanze baradepoje yambwiye ngo ndindire ngiye ku karago ukarago azomarayo kwezi urumva ugashasanga nabantu unyazutse none barakwije mu mutwe zagenze gute ariko abantu baruguru ndabakunda cyane kuko ni hanga ryoshe kubwira ubutumwa ryose uko bo badoshe kutahura cyane kubajoshe kubesha kuba taciye ku ntebe y'ishure benshi sinzi sindabimenya mugangira n'ikirere naco nikirononekara baracara abantu bashobotse kubwira vyoroshe kumubwira uti kirazira kuja umubwira uti kirazira n'Imana ntivyemera yuko ugenda mu ishengero ngo ujyameyo wirigweyo utateguye ibyo kurya vy'umwana ntishoboka aroroshe cyane gose mugabino i Bujumbura mu bisagara binini baragoye ariko ahandi no kuvuga ngo kugira wice umuntu umutwe mubi abarongozi b'amashengero kenshi bagiye batamenya bagiye kurongora amashengero badafise nibaza nk'impamya bushobozi zikwiriye kugira ngo bashobore gushikana ihanga ryabo abantu babashize imbere kuri development kuko kutavyigisha navyo ni kosa nibaza ko kuzimana kwa nanyumviriza nukuri muhimirize abakristo banyu gukora ibyo gukora birahari ubushikiranganje bwemerera n'ubushikiranganje mu bwo harimo iterambere rusangi umutekano n'intaro hagati mu gihugu iterambere rusangi harimo ibyo mashira hamwe amashengero imigwi y'abantu dose usanga birimo niki kintu ubona bohimiriza bokora kugira ngo ivyo uvuze byo mu bushobozi abapasteur cyangwa abakozi b'Imana bita ko ari abakozi b'Imana mu iyo mico yose ine bari itanu wavuze babe babishoboye ntibabe abantu bo kubesha abantu kubo bita ko ari incabwenge ariko ugasanga ntibanavyize bisaba iki impanuro botanga kugira ngo babe abukuri
abo muhamagaro ariko kandi bafise n'ubumenyi kumbura ubumenyi bwo mu ishure canke ubumenyi byerekana n'izo mama ubushobozi zabo bakora ibintu kumbure biri mu nzira nziza yo kubohora imitima no kandi no guteza imbere abo bantu bajejwe. Je nibaza ko imbere ko babemerera kuba nk'abapasteur cyangwa kurashenge bakoresha interview kabaganiriza wowe no nabo bantu ugende kurongora uzobamarira iki hariho imigambi ufise yo kubateza imbere hariho muri plan hariho ubona wowe iryo hanga rigireje imbere yawe tugire tukwemerere abarundi bacu uzobakoze iki havuye ivyo vy'Imana data wanje ivyo ntavyo tuzi twebwe leta ntibibizi araza kubwira ngo je ndi umuntu w'Imana Imana yamamagaye yego yaguhamagaye n'ivyo mugabo abo bantu hamba vivyo yaguhamagaye ngo ubigisha uzoca ubigisha uzobashikana gute kwiterambere bazoterera iki mu gihugu cawe bazoshikana ni kuvuga ngo uzobahimiriza gute n'ubuhe buryo ufise niyihe plan yo kubigisha kuzoshika kugutera imbere kugira ngo ntibagumana bakene usanga kenshi abantu mu mashengero barakenye abakene ugasanga pasteur ni waje muri V8 agenda muri V8 mbega V8 yikurabo badakijega ata V8 iva muri ivyo bintu ariko hariho mu misi heze n'umuprofete n'umuapotre yakoze ibintu avuga ati nta kwinjira hano atari miliyoni sinzi ibihumbi jana sinzi amafaranga igitigi cy'amafaranga ngo yari byamugoye ariko umva ko hari abameze gutyo kumbure bavuga ati twebwe uje mu rushengero rwacu tufise nturi mu Kristo oro mu ishengero ni habironkera mugisha ijambo atangure kumenya yakura ariko barahari bo ntavyo nzi ko navyo ndaba ntibinandaba je ndabibindaba jewe nje ndaba imitima itaramenya Kristo ntibarakubwira abo muhura bati twebwe ino shengero ntibatwakiriye ntitwinjiye cyangwa twaragiye kabiri gatatu baratwankira kubera tudafise ico dutanga nta urabibwira jewe kuko ntabo turahura ko nakwiye ko jewe terre yanditakiri Bujumbura nimba vyabaye Bujumbura ntayo byonomenya mugabo abo muri interieur nta urambwa ibintu nk'ibyo nta muntu par exemple muri ntuze aho dore bavuga gutwa ni mu Maramvya nta urambwira ibintu nk'ibyo akubwira ati ahubwo vyo vy'Imana vyagiye mbwira ndabigenze gute ndabigira bito kugira ngo ndayimenye nanje sinze nje mu muriro donc n'abantu binyoterewe Imana ivyo navyo vyo mu bivuga ngo ntaco zanye nibaza ko wagiye mu nzu y'Imana urondera Imana izoguha n'ibindi kuko nta uvuka ngo uzuri ngofye hariho yindi novuga ikindi cigwa gikogwa cakozwe aho bavuga bati abantu bo mu mashengero nibo bagwirirana cyane irondoka gusanga igurana ry'abantu riva cyane ku bantu bo mu mashengero ibi kuri mwebwe murabibona birashobora gutuma igurana ry'abantu bashobora gutuma iterambere ridindira yaba mu muryango ufise abana benshi ariko ataco ariko arimarira ngo akore kugira ngo ababesheho ariko ugasanga Imana yatubwiye turondoke nizi manuro z'abaganga bahinga mu bijanye n'irondoka ry'amagara meza ugasanga baranka kuzikurikiza bavuga ati Imana yatubwiye turondoke tugwire nibaza ko ico gihe Imana yabivuga nta muntu yari kuyisi urabizi nta n'umuntu n'umwe yarahari nubwo muti Bibiliya tuyihindure tuyigire yakubu unye nobwiza kuyadapta kuri le moment biribwiza kuyadapta ku bihe turimwo none Bibiliya yo muri Adamu na Eva yoguma ari Bibiliya y'uyu munsi dufise abantu barenze isi iyi nindi deba ikomeye igana nitwo kivamo nibaza ko harimo kutamenya gukomeye kuko kuvyara umwana udashaka kurera nta utaniye n'umwicanyi sinzi ko bitaho ndabitahura nta utaniye n'umwicanyi kuvyara umwana udashaka guha ibikenewe uri umwicanyi kuko umuzanye kuba mwisi ataco wamuteguriye rero kuvuga ngo Imana niyirera harera Imana umwana ni w'igihugu Imana ivuga ko ije munyere ivuga ko ubwenge yahaye umuntu yagombye kubunganya n'ubwayo nukuvuga ngo yaguhaye ubwenge kugira ngo urezone ku buryo ushaka gutahura ko umwana utamuvyaho kugira umute kwisi umuvyaho kugira ngo ube responsable inshingano zo kumurera gushika ashike mu bigero byo kwibeshaho wenyene nawanzagira urugo rwiwe urumva rero kumurera utazi y'umujana naho bitaniye ni ugasanga ufise inzu ifise ivyumba 2 n'abana 200
aha turashaka kumwe n'umuvuga butumwa evangeliste Alice Manisha muri ko murumva ibyo ariko ratubwira ibintu by'inkora mutima cyane yatubwiye ministry yiwe uko ikora nuko akora uko abona kora mu gisata cyo kuvuga ubutumwa cyangwa kumenyekanisha cyangwa kubwira abantu ijambo ry'Imana twatubwira ibintu bikomeye cyane bijanye n'ubutunzi iterambere riva kubasenga abakristo kandi n'aba barongoye amashengero mwumvise ko hakenewe ibintu bikomakomeye cyane ibyuma bushobozi kubakoresha kubayagisha kubaganiriza ibiganiro ama interview kugira ngo bamenye uko abo bantu bashoboye kino gikogwa bashobora gushikana aho bajejwe ku iterambere igwena ry'abantu ni kimwe mu kintu kibangamiye iterambere ry'ibihugu n'u Burundi burimo ariko kandi mwumva ko ntushobora kubyara aho udashoboye kurera ikintu gikomeye atubwiye ati Bibiliya ya kera si uno munsi no kujana nibihe tukiadapta tukajana nibihe kumbure mukirangiza kino kintu cyo cyasigaranye iminota 4 cyo kirangire nakaye kamo muri rusangi ubwira abakozi b'Imana aba bose bane watubwiye aba bavuga butumwa abigisha abavuga butumwa abungere harabavuga hari intumwa aba pasteur abungere abigisha abavugishwa nabo bita aba docteur n'abantu bamenuje babaye abavuga butumwa ni barimo babaye batanu bose uwa mbere n'umuvuga butumwa oya uwa mbere n'umuapostle intumwa mufite Bible mu telefone wa mbere ni intumwa wa kabiri umupasteur ari we umwungere wa gatatu umwigisha abigisha wa kane abavugishwa umuprofete aha nitwaze mu rutonde ko natako tubona Bibiliya wa kane navuze umapôtre umupasteur umuprofete umwungere evangeliste abavuga butumwa ha mu docteur ni batandatu batanu aho hari umwigisha n'umudocteur c'est un enseignant n'abantu bamenuje nubwo hejuru ya theology yagize na doctorat yavyo arafise ubwenge n'impano bushobozi byo gushobora gusigura ijambo ry'Imana muri context acishije muri mwe muye abarero bose intumwa abigisha bavuga butumwa abungere docteur ubabwira iki kugira ngo umwe wese yitore abanyagihugu abakristo ntibatakare mu minota mu masegonda nka 30 ubabwira iki icyambere cyo nuko bosenga cyane hanyuma bagahimiriza ishengero ryabo gukunda Imana kwitegurira umuzo wa Kristo no gukora kuko ijambo yavuga ngo kudakora ntakarye hanyuma ibintu byo kurondoka ngo manshishimo kantu gato kurondoka mugende mwegere abaganga mu nzu z'Imana hari aba docteur babasigurize neza mwiri herondoka ritica abana kuko igituma batinya bijya byifa gufata ibikoresho byo kugabanya imbyaro bavuga ko biyica abana no kuvuga ngo udashobora gukoresha uburyo naturel kuko buryo naturel burabaho kandi burakora muganga mukoranye arakwigisha neza ngene ushaka gukoresha naturel umudocteur umuganga w'umukristo arakubwira ati ibura shaka kubikora neza kandi bikagenda neza koresha abaganga bari mu nzu z'Imana mubabwire basigurire ishengero ingene bashaka kugabanya imvyaro batavyaye ku munsi kugira ngo igihugu ke kuzura abantu batagira ababarira ishengero urakwitsanga ufise abana 10 udafise na salary y'ibihumbi 50 ubwo n'ubujuju kandi baratugaya abantu bo mwisi abona bavuga butumwa abari muri isi nishengero ryose les 5 ministères nabo barimwe nabo bakurikira abaza kumvija mu gimana ariko kandi kubijanye n'ivyo kwiteza imbere mu nzu y'Imana hari abanyabwenge mu nzu y'Imana hari aba businessmen hari abantu baba bafise ubwenge bwo kugwiza itunga bakabisha mu nzu y'Imana kanezego ntigira 10 bigi bahamagare bakora amaseminaire bigisha abantu mu ishengero ingene biteza imbere ingene bashaka kudandaza n'ivyatsi bagatunga bakore business akoresha amaboko yabo Imana n'umunyabwenge ateye ubwoba bagenda bakoresha nimba ufise umugwiza atunga umwe mu ishengero mukoreshe akoreshe seminaire agire abantu mu ishengero abahagurutse
gukoresha amaboko yabo ko gukoresha amaboko yawe kurima gusa urashobora kurima bien sûr birimo mu bikugwizitunga mugabo n'ibindi ushobora gukora atari kurima gusa cyangwa gukora ibyo bikorwa bisanzwe ugakora ukitungisha kandi ugahagabura umuryango wawe n'igashubu kagwira bizotungisha amashengero biyakure mu bukene biyakure mu bugasuzuguro turimwo biyagakure mu bintu byose bitari byiza na reputation dufise kubera yuko ijambo banavuga ngo abantu banje bishobora ukutamenya kuva mu kutigishwa rero bakoze Imana biyugurure urabe neza abantu muri kumwe harimo abanyabwenge abantu muri kumwe harimo ba Yosefu harimo ba Daniyeli harimo ibihangange bashaka kukwigisha ubwenge gutonya shengero rikaba ishinga tagira umugayo kumbure kino kiyago kivuga cyane cyane ku by'ubutunzi ni terambere kugira ngo rero abantu baje mu iterambere abantu bamenye Imana no muri Bibiliya biravugwa ko Bibiliya irimwo novuga amasiyanse yose irimwo iby'ubutunzi ekonomi irimwo iby'ibidukikije irimwo ibyo byose bishobora gutuma umuntu atera imbere kumbure umuntu ashobora no kwicara kuri Bibiliya yiwe gusa akayisoma kuramo inyigisho y'ibisata yifuza mwe muyera navuga wimvire Yosefu mugwe twa Yosefu yari mu gihugu cyitwa Egiputa bavuga ko ari igihugu cyambe yari puissance mondiale cyo gihe ngo igihugu cyambe gitunze ku isi mbwa niwe yahaye imitwe umugabo yitwa Farao umwami aramubwira ati mugiye kugira inzara imyabandi ndabona banje kumuhishurira inzozi ya Rose amubwira nico zisigura warosuku kandi bisigura uko umuvoya nuko arahishurirwa byose kubera ubushobozi bw'Imana bwari imigendere yafise n'Imana aramusigurira izo nzozi ati none inzozi zoja mu ngiro gute tirondera umunyabwenge ateye ubwoba aca yicara kuri economy umwami ashambwa ati oya hari ukuruta ahubwo wowe bitubwira tavuga ati ntangorana acava muri prison yari mu prisonnier ava muri prison aza yicara ku ntebe ya prime ministre aca muhereza ibato de commandement ubushobozi bwose bwa ministre wa interieur indani ministre wa commerce ni wewe ministre wa affaires extérieures ni wewe ibintu byose by'igihugu yamuhaye uburongozi bw'igihugu cyose aca gutera imbere cyo gihugu gitera imbere aca fata yari yaretswe itunga ko zo kwimbura panda 7 ans ubutunzi bwinshi cyane gose imyaka 7 aca mugira ati muri imyaka 7 tuzosha tugira ibigega abantu bose badusha babika ibintu byose bimbuye tubibike tusha tushika ububiko bw'amahanga amahanga dushaza kugura ha acha bigira uko arabidirije arabika ivyo bigiye gushikaho yisanze papa we nabo bivukana bose baje gusuma gusega cyane gusaba iwe basanga nibo babwiza kusaba bandi bari barataye bari bararukanye kinogura byibuka neza cyane ntako gakaje uziga ibiri yawe ntuvyumva kuri kurambesha kuvuga ngo acacika yahejeje neza cyane gose kuko yaciye agarukana abo bivukana n'umuryango wiwe baronka territoire umwami cyuga ati abo muvukana n'umuryango we bose babe hajya mucike muronke ubwenge bw'ibaronka nationalité bibiri mu ubwenge bwinshi cyane gose kigaro cyo kigezaho rero kigiwa umunya cyo ukabo urangiye Alice Manisha mvuga gutuma twagushimira cyane kubona witavye buno butumire bwacu kumbure ni twakwikora ko cyane twagukenera mu bindi biganiro nk'ibi biteza imbere igihugu byigisha abantu cyo bugima ko bikigisha gutuma abantu bakora ku muzo bagakora bakiteza imbere n'igihugu gatera imbere kumbure ni twasubira kubakenera muzo twitaba cyane mwakoze kunkebye natwe cyane dushime cyane namwe mwese muri dukurikirana iyi radio Irebe FM mwakoze kandi kuri YouTube Irebe Media kiganiro n'iterambere rusangi ku misi ya kabiri ni ya kane isaha 8 gushika isaha 9 bari kumwe na Patrick Pajo niyo nkuru dusubire mu kindi kiganiro nk'iki mugire ibihe byiza